Uwurongoye karitiye Nyabugete avuga ko bimwe mu vyatumye abanyagihugu baba muri iyo karitiye agace ka Kinindo biyumvira kwicira imiserege itwara amazi ikayashikana mu kiyaga Tanganyika ari uko iyo imvura itanguye kugwa yonona ibintu vyinshi ndetse n'amazu yabo agatwarwa. Aha hantu muri serire nyene turimwo ni serire ibangamiwe cyane n'amazi. Hariho amazi azanana hejuru muri quartier zo haruguru y'ikaburimbo aca ku kwishengero bita EAC Ruziba. Ayo mazi aratumenasa cyane, n'amazi avuye ruguru. Hariho kanivo ikorekta ry'amazi yatwara muri Mugere, ariko urwo ruhande amena ko amanuka ino nta iyo kanivo ntikoze, bayikoze igice cyo hirya aho yakozwe ni n'abantu bariko baratunganya amabarabara muri faze ya 4 Nyabugete faze 4. Rero bo barakoze igice kimwe, ikindi gice ntibagikora. Ico gice gisigaye rero amazi acamanuka agatraverse barabara akamanuka ino akacashika muri sereye Kinindo. Nico kibazo twahuye naco. Rero twe tumaze igihe kinini turara mu ruhagarara uko imvura iguye, abene gihugu bace barara bahagaze, twese duca turaduhagaze. Ngira ngo mwama mwavyumvise hari igihe mwigeze kuba muza mukerekana amasanamu aha hantu abene gihugu bari mu ruhagarara acatega amazi kuko nta kanivo nimwe dufise, mbere n'amabarabara dufise yose ntatunganijwe kuko nta marabara nta dukanivo tuhari. Hama rero abene gihugu harageze igihe turavuga tuti none twokora iki? Turabona ko dukwiriye kugira ico dukoze kugira ngo turabe ingene twoba basi turitunganya. Niho rero biciye mu manama menshi twakoze n'abene gihugu baratanga ivyiyumviro n'ukuri, baravuga bati tuje imbere hama tugira ico dukoze uko byari ngombwa turonka kanivo imwe omo iza kukorekta yandi mazi azanana mu yandi mabarabara hanyuma ikayajana ku buryo amazi ashobora gushika mu kiyaga ca Tanganyika. Uwo mutware akamenyesha ko abenegihugu bo muri iyo quartier bagiye hamwe maze batangura kwiyubakira iyo migende itwara amazi, ngo naho bamwe muri bo badafise uburyo bwo gutanga kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Biciye muri ayo manama abenegihugu twaravuga ingene twobikora, naho hari ibintu tubona bitoroshe kubera ko bisaba uburyo, bisaba no kwitanga kurenze. Abenegihugu turavugana cyane cyane abantu begereye ahantu hari ikanivo nyene ko twe twarayimvye ariko ntiyari yubatse. Ubu rero turavuga tuti hamwe twoyubaka kumbure ngira ngo ikibazo cyohagarara. Rero naha mubona abenegihugu bacemera kwitanga cyane cyane abahegereye, baravuga bati reka turabe twe twegereye umwe wese ahereranye n'uruhande ageza ko pasere yiwe agira icyo akoze mu kubaka izimira. Hanyuma tuce tuja hamwe dusabe abenegihugu bose baje hamwe twiga ingene turonka ibiraro kuko ibiraro byo bica bidufasha twese. Hama rero biciye muri iyo mobilisation twakoze abenegihugu baravyitabira, gusa ikibazo tuko duhura naco ni kubera ko izi kanivo bemeye gukora umwe wese ahaherereye, harimo bamwe binyaruka kubera ko bashoboye, murazi ko ubasha butangana, n'abandi rero biriko birateba. Ari nayo mpamvu mwabonye hariho aho usanga iki gice cyubatse acabi ikindi gice kitubatse gushika, donc hariho bamwe rero usanga batarubaka. Tukagira ubwoba rero tuvuga tuti mbe yasha hamwe imvura yo mu kwezi kw'icenda yotasura tutaraheza bose bataraheza yogenda gute? Ico nico kibazo dufise ahanini. Atera kamo uwo wese abishoboye kugira ico akoze kugira ngo imvura ntizotasure ataho barigeza kuko uburyo bafise ngo ari buke. Turasaba yuko nkuko tuko tubivuga, nibaza ko abo vyumva bose turasaba ko inshuti abakunzi bacu uwo ari we wese afise ico yokora ndamuteye akamo kugira ngo azashike hano hantu adusigiye ikamyo y'amabuye, adusigiye imifuko ingahe y'isima, adusigiye gravier nkeyi by'ukuri byokunda. Hanyuma turatera kamo kandi na hamwe ho bariho nk'amashirahamwe ashobora kudushigikira akadushigikira twonezerwa cyane kuko abenegihugu turi mu kangaratete. Nubwo ntabivuze hariho n'ikibazo cy'umucafu ucuza kwera aya mazi amaze gukwira mu bantu, amatoilette ari bafise amatoilette y'ikirundi. Nagomba ndamenyeshe ko n'ikibazo ca korera muri uyu mwaka nyene turimwo korera yatanguriye mu Nyabugete, kandi novuga ko ari naho isa niyarangiriye kuko ntiyandagaye. Byumvikana ko
turafise ikibazo ahanini vyatewe mbere biterwa n'ayo mazi, kuko uko amazi aduteye haraba imicafu myinshi, tukaca rero dusanga korera yaduteye, yama yaduteye kenshi. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti narya amashirahamwe akunda kudufasha muri ivyo bibazo, hamwe bokwiyemplika nabo bakaza bakavuga bati dukure mu nzira iki kibazo, ndazi ko badukunda, barakunda bene gihugu, vyokunda rero dusaba dutera kamo dusaba ko umuntu wese canke ishirahamwe canke na leta yacu nyene nkuko natwe turi muri leta mvyeyi, leta nkozi, tubasabe niba yumva akakamo baze badushigikire. Uwo mugambi wo kwiyubakira imigende itwara amazi bawitiriye Biraturaba, bisigura ko uwari we wese afise umutima w'urukundo yogira ico aterereye. Kugeza ubu imihana ibangamiwe n'amazi y'imvura muri iyo quartier iharugwa hagati y'amajana 600 n'amajana 650.